abakirano bizeza yuko bivanye n'ino logiciel nshasha ku muvuduko ifise turizeye neza cyane gose yuko ubu bikorwa bigiye kunyaruka cyane gose ego gusumbiriza ku byo twari dusanzwe dukora ko n'ubwa mbere twabanyarukiriza mugabo ubu kuri logiciel nshasha turose ubuhoho kagiye kuba kabijya cyane gose kubatunganiriza. Abanywanyi ba microfinance barahiriwe kuko bagiye koroherezwa nkuko abarundi bayamaze ati akeza karigura. Microfinance Grosodeco yazanye ubuhinga bushasha aho kuva kuwa 28 ntwarante kugeza kuwa mbere ndamukiza bariko banonosora ubuhinga bushasha abakozi bagiye gukoresha nkuko urongoye ibikorwa chef des opérations Godefroid Gatamba abitwiganira. Ubwo buhinga bita logiciel de gestion ufise akamaro kanini cyane. Ubushunya bukuru no vuga ko logiciel ije itwungura mu paraporo iyo twadusanzwe dufise ni uburusho butatu. Hari uburusho bujanye na sécurité n'umutekano na interconnexion hamwe na maraporo. Urumva bujanye na sécurité uvuga yuko ubu nkuko abanywanyi bo bongerekana birakenerwa yuko ubutunzi bwabo bucungewe neza. Umvira logiciel iradufasha gose gucungera ubutunzi bw'abanywanyi. Ca kabiri icyerekeye interconnexion no kuvuga ushobora nk'umunywanyi ari mu guhuza ama agence yose donc iravyorosha gose kandi de façon sécurisée et de façon que donc turonka amadonnées centralisées ameze neza. Eko ca gatatu cyanye na raporo nkuko mubizi iyo umaze kuba société de microfinance harimo raporo menshi bebe dusaba iyo logiciel iradufasha gose twegeranya amaraporo ameze neza dushobora gutanga muri banque centrale. Urongoye iby'ubutunzi n'abakozi Regine Nigane ati ubuhinga buje hageze kuko abanywanyi bakomeza kwiyongera. Iyo logiciel igiye gusahiriza cyane Grosodeco mu buryo si épargne gusa y'amahera y'abanywanyi y'abakiriya izoba ahubwo hazobaho na épargne nyene y'ubutunzi bwa Grosodeco bwahora busohoka kubera ata iyo logiciel iri performant atari dufise muri sensi yuko umuntu azoba ashoboye gukorera ikintu ahantu hose ahama agashobora kuronka information atarinze kuza kuyibaza kuntuzenya kuri siège kuko benshi kuko bivanye n'ingene ishirahamwe ryatanguye bivanye nuko ABG yatanguye urabona ko yatanguye Bujumbura igenda irakwiragira ahantu hose niko na Grosodeco rero byagenze. Donc abantu bagaca bumva umengo ama situation canke ikintu cose bobaza bokibariza i Bujumbura. Oya iyi logiciel rero igiye kuvyorosha kuko harimwo na option yuko twita mu minsi iri kwiraza mu minsi iri imbere dushobora kuyiconnecta hamwe n'ubu buryo bwa none busanzwe buhari ushatse kuhotiha umuntu wese ahari agashobora gukoresha telefone yiwe. Turagomba gushika kuri urwo rugezo tugenda turagerageza gushika aho abanywanyi bacu bashaka ko dushika muri sensi yo kubameta ajo mu kintu cose mu kuborohereza mu kintu cose kuko nk'ubu nk'abantu bahora basabira amakredi bari ruguru byasaba yuko barinda kusaba ama information ibujumbura ugasanga ibintu byabo biriko biratera. Jamila nawe nyene arongoye microfinance Ngozi arashima agira ati uyu mugambi w'ilogiciel ujageze kuko uzofasha abene igihugu kunyarukirizwa eka no gutuma bashobora kuronka ibyo bifuza ku mwanya kandi atangorane bagize. Muri iyo logiciel twaronsemwo ibitari bike nukuvuga nta kintu na kimwe gikorerwa imbere muri microfinance na kimwe batashoboye gushiramwo byose birimwo neza cyane gose. Cyo ndabizeje kuri no mwanya ni service nziza, service yakataraboneka tugiye gukorana twese tunezerewe.
kubwa Majaliwa Hassan arongoye Grosodeko mu ntara ya Ruyigi avuga ko abanywanyi bagiye koroherezwa mu bikorwa vyabo by'iterambere kugira ngo bashobore kubanezereza bivanye n'ino logiciel nshasha ku muvuduko ifise turizeye neza cyane gose yuko ubu bikorwa bigiye kunyaruka cyane gose ego gusumbiriza ku byo twari dusanzwe dukora ko n'ubwa mbere twabanyarukiriza mugabo ubu kuri logiciel nshasha turose ubuhoho kagiye kuba kabijya cyane gose kubatunganiriza akaru special no gira abanywanyi bishira ya microfinance Grosodeko twikangure no kubanyarukiriza